tugaruza amate niko babivuga yego babimenye bose je abantu benshi bibaza ko ndi umukongomani ariko nibihumura nk'icayi cyangwa nibimota cyo kimwe n'icayi twahora tuzi akibasubona bisa gute kano nakayi gahingurirwa aho bita muri Karire product Karire kinyana urumva naje tembito Yes, bakunzi ba BTV turabaramukije tongera tubaye ikaze mu kiganiro Be Live Show, ikiganiro mukunda cyane, ikiganiro mwama mukurikirana kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, aho mwama muri kumwe n'abagenzi bacu batandukanye. Uno munsi rero turi kwigerekerezo rya kane ukwezi kwa gatandatu, turi ku munsi wa kane, turi isaha 9:07 tubanje gusaba imbabazi ku masaha ku minota mike twarengeje ko go kumbure muraziko ivyuma bidasezerana. Ego turabaye ikaze rero mu kiganiro Be Live Show, ikiganiro mwamamu dukurikirana. No musi ni jewe spokesman tuza kumarana namwe amasaha abiri kuva 15 gushika 17. Ego tudatevye rero nkuko mwari mwejeje kubibona karirimbo waweza na karirimbo ku kwezi kabisa. Tuvuga ko nyene ko twamwise umunyamahirwe kuko na karirimbo kari muri promotion y'ukwezi kose, aho mwama mubona agatangura ibiganiro kandi kakanabihereza. Ni byinshi twama tubabwira kuri no muririmbyi yagize amahirwe. Ifoke kano karirimbo muba mwakaravye no kuri YouTube kugira mu muteze imbere abariko baradukurikirana muri kano kanya. Reka gato dusabe mu buhinga bw'ivyuma bakatugarukanira gato, hama turagaruka kumbure tubabwira bishasha, tubabwira n'ikiganiro cy'uno munsi ukuntu gitunganije. Akaririmbo ni waweza Daniston Uhuru ari kumwe na Samuel Mpenzi. Wapasua njia pasipokuwa na njia, wewe watosha, wewe ni mkuu. Ego cyane na karirimbo waweza, karirimbo karyoshe cyane waweza. Yes, akaje ni kameze neza no munsi, ariko muraza kutwihanganira. Murazi ko Spox ari umuririmbyi, umuntu yaraye muri studio usanga akaje kagiye, ariko nico gituma nk'ubu twifashisha nk'akayi kugira tubandanye tumeze neza. Ariko kandi ibi ni bimwe mu vyo baduhanura muri kino gihe ca coronavirus, aho umuntu bavuga ko vyoba vyiza kugumanywa ikintu buri kanya kandi gishushe biba vyiza kuruta. Ego nakayi kasanga piga kasa 9 Adonai, indirimbo iryoshe cyane. Adonai ni jambo rimwe ryumvikana muri iyo ndirimbo, ariko ryumvikana kenshi baguma bavuga Adonai wewe ni mkuu, waweza wewe ni mkuu. Ndirimbo irakomeye cyane, nibaza ko vyinshi mu mazimisi mubikwirikirana n'abagenzi banje, kandi mu gifise ukwezi kose kumenya uno muririmbyi ninde, yavukiye he, iki. Hari muzomukurikirana mu biganiro vyinshi bitandukanye, hariho za B News cyane aho tuzogaruka ku buzima bwiwe. Azogera n'igihe tumuzana ngaha mu mubazi ibibazo bitandukanye, muzomubona mu biganiro bitandukanye. Ni Daniston Uhuru, ariko ashobora kuba yitwa Daniel. Amazina yo byose muzobimenya. Hariho n'ikiganiro PPF show aho muzomenya past, present na future yiwe. Akaririmbo rero kari waweza. Muri kano kanya ukaba ushaka iterambere ry'uno muririmbyi, urashobora gufata agatelefone nk'uko nyine nanje ndiko ndafata, ukandika waweza by Daniston Uhuru.
muri kano kanya nanje ndiko ndavyugurura ukaraba description canke ukaka playinga gatoyi mu gihe twe tutariko turakabereka kuri BTV nukuvuga ukaraba kageze ku ma views 1000 n'abantu 62 muri kano kanya hari abantu bagize like 150 hari uwagize dislike umuntu umwe gusa nukuvuga sabantu kandi rero hari abandi bagakunze batagize like kubera iki mu mubanira dufate ko ari satani oya si satani twizere ko utarabikora aca agira like kuko akarimbo kararyoshe tuvyemerana by'ukuri hama uciye umanuka gato hasi urabona ahanditse Daniston Uhuru ni izina giwe ariko 261 abone abantu amajana 261 bagize abone kuri no chaîne yiwe ya YouTube channel yiwe ya YouTube ariko nawewe urashobora kwiyongera muri abo bantu uca wegera rero ngaho imbere aho ubona handitse abone mu gifaransa canke subscribe mu congereza ukacugira ati abone hacaza n'utuntu dutatu bakakwereka ushaka ama notification yose tudukengere uca ufyonda kuri tujya twose kugira Daniston Uhuru uno munsi canke ejo ashize kwindi ndirimbo uzoba uwa mbere mu kuyibona nukuvuga gira subscribe kuri no channel yiwe uno munsi canke muri kano kanya afite 260 abone nizere ko tuza guheza kino kiganiro basi yageze kuri 300 abone hari abantu 40 kumbure bariko baradukurikirana bafite aga telefone muri kano kanya ibi ndiko ndavuga baca babikwirikiza kandi Imana ibahezagira baza kubikora kandi turazi ko bishoboka kuko indirimbo yitwa waweza nukuvuga Imana irashoboye kandi aravuga ati wapasua njia pasipo na njia nukuvuga icinzira ahatari inzira ni indirimbo ikomeye cyane ihezagira imitima ya benshi urashobora rero kuyikurikirana kuri YouTube yiwe 2 3 4 5 6 kugira umuhama views urashobora kandi kugira abone na kaga kengeri ukagafyondako hama komsa ukaba umuteje imbere ugaheza gigwa urazi ko turi muri kampanye yitwa Fyondera twarabitanguye mu biganiro bitandukanye B News aho twibajije ikibazo kimwe ti kubera iki ama views y'abarundi n'aba abone atari kirenga cyo kimwe n'ama views y'abandi baririmbyi tubona bo hafi hano hafi mu ba Diamond Platnumz tubamenyesha ko hano muri Afrika ashobora kuba ari muri batatu ba mbere bamaze gukwiza imiliyoni 2 z'ababone kuri chaîne yiwe none habuziki ko na Fizzo vyo mushikira kuko Fizzo numu legend turabizi aramaze imyaka myinshi mu muziki benshi bakora umuziki baje inyuma baramwigiye ko aho twavuga ati bamwe bita kizazi kipya Fizzo Diamond yaje inyuma yiwe kumbure ko Diamond ari umutanzania ari mu gihugu giteye imbere kirimo n'abantu benshi nivyo turabishima ariko na Fizzo nivyo kwanka nubwo ari mu gahugu gato ariko dukeneye ko ako gahugu kamushigikira imbere yuko muja kugira subscribe kwa Medi kwa Doben kwa Diamond kwa Davido kwa Beyonce banza mugire subscribe kwa Fizzo kwa Satbi kwa Lolilo kwa Natasha kwa Masterland kwa Fortran kwa Dudu kwa Spokesman Burundi ugira gusa subscribe ukacurindira akazoba habishasha mwumvise ko naraye muri studio ico kituma kaji kataramera neza ego nukuvuga turi muri kampanye Fyondera suyu muririmvyi wenyene yabaye uwa mbere ariko reka tumuhagarare ko kuko ari muri promotion kandi arabikwiye nico gikorwa twebwe dufise niko gashimwe twamuhaye kuba yabaye uwa mbere kuri BTV nta kindi twamu ariko turashobora no
musabira abashaka kumuha abahezagirwa nino ndirimbo turazi ko no mu isengero mutanga ibigira 10 canke imperezwa murashobora kuvuga ati aka karirimbo karamezagiye n'ukuri umuririmbyi ndashaka kwatera imbere ndashaka ko azokora nakandi nkaka mbega amasanamu yamutwaye amahera ngahe murabona amasanamu arimwe abantu benshi batandukanye kandi bakomeye ubwo n'ivyamutwaye uburyo bwinshi kubegeranya hariho ijwi mwumvamwo ni ry'umuntu yitwa Samuel Mpenzi ntari ngaha mu Burundi ari mu Bufaransa ico yakoze wewe yarasenze muri iyo ndirimbo niwe muguma mwumva avuga ati kumbure haleluya shabara uravyumva donc uyo niwe Samuel Mpenzi ino ndirimbo vy'ukuri irahezagiwe cyane je nizere ko abariko barankwirikirana mu vyo maze kuvuga bamaze kumva ibitari bike kandi bagiye gukora ya subscribe ya like ya partage nukuvuga rero ngarutse aho nari nukuvuga ko uno muririmbyi yarakeneye gutera imbere ku ma 6 no ku mufuko ku ma 6 ni gute ni ibindi ko ndavuga uno musi yari abatari bamuzi baciye bamumenye utamumenye uno musi azomumenye ejo kuko nejo tuzokongera tumuvuge ariko rero uno muririmbyi kandi arakeneye gutera imbere no ku mufuko nk'ubu jewe kumbure ntiko ndamufasha ariko niyo nari kuba mfise 5000 nkaca ndamurungikira aha ari kuri bwa buryo turungikiraniramo amahera navyo vyomufasha kuko iyo 5000 yo baraya amayinite agashobora murumva ni vyinshi kandi mvuze 5000 ni nka 5 million kuko niyo video yaramutwaye amahera arenga 2 miliyoni audio yaramutwaye amahera arenga 200,000 bisigura rero ko mumuterere agakora yindi nawe nyene acashima akavuga ati nukuri Imana nkorera ni Imana yishura acabona ko waweza ari icitsukuri mbe no ndirimbo ko yitwa waweza yoba yayikoze mu bihe bimeze gute ni byinshi cyane no muririmbyi twamuvuga ko ariko nitwobiheza muri kano kanya vyinshi muzobikwirikirana muri PPF muri B News mu kiganiro iki nico gihe ca mugenzi wacu Mika Kizimana kumbure nande atandukanye reka no kuri tugarukiriza inga ariko tuhereza tuvuga ati arakenera gutera imbere ku mufuko nkuko azova atera imbere no ku ma 6 canke vyabaye kuko abamutoye mwari benshi cyane yatsinze ibihangange ego Imana yarabikoze kandi inaweza nkuko yabivuze rero ushobora kuba uri umupasiteri kanaka uri kuradukurikirana uri umukozi w'Imana uri kumbura umugwiza tunga ariko aramukurikirana muri kano kanya ni indirimbo yitwa waweza no muririmbyi yitwa Daniston uhura arakene gutera imbere ku mufuko no ku ma6 no ku mufu bisigura ko urashaka kumuterera imbuga ziwengurukana bumenyi ni Daniston uhuru aho afise aba abone 1800 bisigura naho nyene ntimwibagire kugira like tukaba rero tubasaba twizera kandi ko nivyo twabasavye mugiye kubikora akaririmbo dusubire tugakurikirane gato hama tuce tuza rero dutangure neza na neza n'ikiganiro indirimbo yari waweza y'umuririmbyi yitwa Daniston Uhuru na Samuel Praise wapasua njia pasipokuwa na njia wewe watosha wewe ni ego cyane akarimbo yari waweza ka Daniston Uhuru na Samuel Praise akarimbo katsindiye ukwezi karimbo muzoza murakurikirana kenshi gashoboka aho
muzoza muramenya byinshi vyiwe. Yes, dusubire tubaye ikaze rero abariko baradukurikirana baciye kuri chaîne 106 canke kuri chaîne 781 ni BTV Burundi imbonesha kure yanyu muriko murakwirikirana muri ahatandukanye mu Burundi bwose kambere na hamwe muri Afrika. Ikiganiro ni Be Live Show, uno munsi muri kumwe na spokesman. Kino kiganiro rero cuno munsi tuza kubigenza gute? Turaza kuwakira mugenzi wacu Mika Hakizimana, aradufitiye amakuru atandukanye yadutororokanirije, ariko turaza kubana namwe muri uno mwanya usigaye kugira mubandanye mugugwa neza. Ego canke murashobora rero kutwandikira aho muri abariko baradukwirikirana ikibireraho ni kuri 75 550 508 izo nimero mubona ngaho. Kubari kure gato canke abariko baradukwirikirana bari mu Rwanda canke hehe muca mutanguza akanyenye agasaraba please 257 canke 00257 mukaca murenza ko izo nimero twababwiye 75 550 508. Dusabe mu binga bw'ivyuma baturondera karirimbo ka covid corona ni covid na karirimbo kakoranije abaririmbyi benshi. Akarimbo kakorewe muri One Records, abaririmbyi ni benshi barimwo duhereye kuri Miracle, Lolops, Shan Queen n'abandi batandukanye tutibagiye na ba Black G. Akaririmbo batwibutsa gute two kwirinda covid, basaba n'Imana ko yo turindikiza ca covid. Tusabe tukaduze gato kugira kibutsa bariko baradukwirikirana bose bari Ngozi, bari Bururi, bari Imuramvya, bari Muyinga, hama mutwandikire rero mutwereke ko muri kumwe natwe kuri 75 550 508. Inyuma y'aka karirimbo turaza kugaruka dusoma ubutumwa bwanyu kubazo batwandikiye, turaza no kugurura umurongo mushobore kuduhamagara. Ni nyuma y'aka karirimbo covid ka Burundian All Stars. Mama tulinde, mama tulinde, mama tulinde, wewe Mola, mama tulinde, maili janga la corona, mama tulinde, mama Mola, tulinde, mama tulinde, mama tulinde, maili janga la corona, baba tulinde. Yes, akarimbo kitwa COVID-19 n'akabaririmbyi batandukanye. Kuri YouTube ushobora kugasanga ku iri titre yitwa Covid by Burundian All Stars. Ukagira subscribe naho nyene, ukagira like, hama partage, ugasiga naga commentaire ukavuga ati mbe mwavyifashemo neza, Shan Queen mwamubonye. Turiko turabona abaririmbyi batandukanye bashoboye kuja murako karirimbo. Abariko baradukwirikirana rero twabonye ko batangiye kutwandikira, tubashimire. N'abandi ni benshi aho muri hose ntimwibagire kuvuga ati ndiko ndabakwirikirana ndi aha naha, shaka karirimba kanaka ndagatuye akanaka. Uyu n'umwanya wanyu nkuko tubona abambere babikoze. Hari utwandikiye avuga ati gute ni yangu mwijabe, ni yangu mwijabe, murashobora kutwereka isongo ya Pim yitwa Ego, yitwa Yego. Ni song yitwa Yego ya Pim na Kolly. Dusabe mu buhinga bw'ivyuma bayituronderere, kumbure turaza kuyibashiriramo nayo nyene. Turabona ko bamaze kuyironka mu buhinga bw'ivyuma. Nestor turabona ko ari sharp cyane, na Mika Hakizimana hariya kuri mixer ku buhinga bw'ijwi. Uwundi atwandikiye ari yitwa ati ni sawa ndi Lewis Gasekebuye, nashaka indirimbo ya $10 yitwa Mami. Nako karirimbo karahari neza cyane. Turabona ko nako nyene kamaze kuboneka buhinga bw'ivyuma. Ego two turimbo reka dufata kanya tudukurikirana gatoyi, hama tuce tugaruka. Ariko turagaruka kandi dusoma n'ubutumwa mubandanye mutwandikira ni kuri 75 550 508. Ntimwibagire no kuvuga aho muri kugira twumve. Turashaka ariko baradukurikirana bari hagati mu gihugu batwandikire, abari inyuma y'u Burundi mu bihugu kumbure Star Times ikoreramwo bariko baradukwirikirana baciye kuri 781 chaîne
mutwandikire mutubwira aho muri musabe indirimbo mwifuza yari yose murayironka mwongere muyiture abo mwifuza dukurikirane gato utwo turirimbo tuce tugaruka You my love kandundutira vyose menya ko umutima wanje wawutwaye wose yumva niwe mahitamo yanje menya yuko ndagukunda Mommy, mommy, I want you, and I want you. We, when why you more team? I love you, and I love you. Mommy, oh mommy, I want you, and I want you. We, when why you more team? I love you. Yes, akaririmbo kitwa Mami kaje nyuma y'akaririmbo kitwa Yego bwari bwasavye n'abakunzi bari ko baradukurikirana akaririmbo rero nubwo katarahera Mami yes reka mu nkundire ndakavuge ko gatoyi nakaririmbo kakiri gashasha nakaririmbo katakiri gashasha sinzi ko mwagakurikiranye nakaririmbo keza nubwo kumbura amasanamu atari meza cyane ariko nakaririmbo vy'ukuri karyoshe uri kurumviriza nakaririmbo ko muririmbyi yitwa $10 no muririmbyi afashwe mu mugongo n'uwitwa DJ Clue rero asanzwe ari mu DJ murabizi hariya kumutakura $10 akaba akano karirimbo kiwe kagiye kuri chaîne ya YouTube yiwe ni kwigenekerezo rya 14 Munyonyo 2019 le 14 novembre 2019 bisigura ko nakaririmbo kariko kamaze gukwiza amezi 6 ariko kandi kariko karababa gukwiza umwaka nakaririmbo rero gafite ama views amajana 950 nakaririmbo mumvise vy'ukuri ko karyoshe kandi nakaririmbo gafite amasanamu atabiri mabi ariko murumva ko arakaririmbo gafite ama views make cyane 950 views na views adakwiye n'igihumbi na views adakwiye n'igihumbi na views adakwiye n'igihumbi mu mezi arenga 6 hamafisa ababone 105 5 abone n'ababone bakeye cyane aho ikibazo kica kiza uca wibaza ati mbega mu bagenzi biwe nta bagenzi barenga 100 bahari nabo gusa 105 turetse rero mu bagenzi biwe abamaze kwirikirana kano karirimbo vy'ukuri n'amajana 950 kubera iki bose batagize subscribe kugira kumbura no musa bafise 950 abone kandi birashoboka mu bishatse no kuvuga ko turi muri campagne yitwa Fyondera turiko turagwanira ko abaririmbyi bacu batera imbere nabo ejo bazoshike kure cyane ifoko bagira nk'uyu muririmbyi arashobora mufise karimbo kiwe ko karyoshe kameze nk'aka no kuvuga arafise ijwi kameze nka twa turirimbo muhora mukunda tuvuye mu Rwanda n'ahandi hatandukanye ejo azoja kurondera collabo kuri wa munyarwanda mukunda canke mu Tanzania icambere bazora bati mbega arafise ababone bangaye kuri YouTube kugira tumuhe collabo indirimbo yacu tugomba dukorane twizere kwizogera kure uravyumva bakaca babona 105 abone 950 views aba mu gihugu kirimo abantu bangaye abakunda umuziki ni bangaye abafite amatelefone ni bangaye mu Burundi ntibakunda umuziki wabo bavuze nkuko bica vyigaragaza ariko jewe sindabikonfirmye ndizera ko abarundi dukunda umuziki wacu na cyane turavye intambwe abaririmbyi bacu bateye guhera mu myaka iheze tugaca tubona ino myaka mu myaka uravye mu myaka 5 iheze aho abaririmbyi bari bageze siyo bageze ano management ahari ubu kumbure ntiyari bwaze canke yari yaraje ari make nukuvuga hariho za e-commerce service hariho za African Sound ivyo byose muravyibuka kwa Takisi Sadbi na Fizzo bakora indirimbo yitwa wezele ivyo byose ndibaza ko benshi mu vyibuka hacaraza za iko n'izindi rero twari ko turavuga no muririmbyi ni tumushigikire
akarimbo kiwe kararyoshe dusabe mu buhinga bw'ivyuma bakadusubirizemo gatoye mwumve ko ntarira busema nukuri akarimbo kitwa mami ka muri vitwa $10 kari kuri YouTube yiwe yitwa $10 nyene murashaka kugira like subscribe mukagira j'aime partage no muri vya gatera imbere ego akaririmbo ni mami ka $10 badusubirizemo mu buhinga bw'ivyuma gatoye. Mommy, mommy, want you, now want you. We when why you more team. I love you, now love you. Mommy, you mommy, I want you, now want you. We when why you more team. I love you. Yes I nakaririmbo ngira mwumvise byukuri ko karyoshe naje kano kanya kavuze ncenda gakunda kavuga ati tu naho we unyanka ukanyirengagiza ku mutima wanje nakupenda tu naho we mami akajini kameze neza ariko mwumvise umudiho ukuntu wari umeze neza kandi yarafirinze no kuvuga uyu muririmbyi ashobora kuzoba Big Fizzo hirya yejo kuko kumbure Big Fizzo ari ku gwego no legend ni mwebwe muzohamushikana ngaha ya hama azocaba kumbure umuririmbyi rurangirana cyane ariko ni indirimbo yaje inyuma ya yego ya pim kumbure turaza kwigarukako reka gato dusoma ubutumwa bw'abariko baratwandikira hari uvuze ati sali ni nene mu ngagara murashobora kutwereka indirimbo shasha ya Kirikou na Fizzo binua murakoze cyane ego iyo ndirimbo sinzi ko iraboneka mu buhinga bw'ivyuma baratubwiye ko itaraboneka ni indirimbo ikiri shasha turavye kuri YouTube iramaza amasaha 18 ni indirimbo tutarashobora kuronka hano muri BTV tubibutsa kandi ko ari tangazo rishasha ryashizwe ahabona kwigenekerezo rya 29 mu kwezi kwaheze ni tangazo ryashize ahabona n'ubuyobozi BTV aho busaba ko umuririmbyi wari wese asohoye indirimbo ayishikanira uri ngaha mu gihugu canke akayirungika n'uri kure mu bihugu vyo hanze babaririmbyi b'abarundi bari muri diaspora biroroshe cyane bica kuri email mu buhinga bingurukana bumenyi presence irakenegwa rero kubaririmbyi bari ngaha n'abatari ngaha bafite ababaserukira birashoboka twizere rero ko buno butumwa bushikiriye Kirikou n'indorimbo canke Edite asanzwe ari manager wa Bantu Boy yose nukuvuga indirimbo yanyu isabwe n'umukunzi twa nene ho mu ngagara bisigura ko indirimbo arakeneye kumbure atayironse kuri no munsi twizere ko azoyironka ku munsi weje mu kindi kiganiro nk'iki nyene muzoba muri ko murishikirizwa na mugenzi wanje yitwa DJ Rafa Nyandu Rafael twizere rero ko kano karirimbo kazoba kabonetse kandi nabanyene ko bazoba bakwirikije ibisabwa kugira karirimbo gatangure kwerekanwa kuri BTV. Yes ubundi butumwa nubwo twandikiwe n'uwitwa yanditse avuga ati hello BTV ndi Abdallah Gasenyi savye closer by Uncle Austin merci closer Uncle Austin ndibaze iyo ndirimbo irashobora kuba ihari ni indirimbo ntibeshe yarimbanye n'umuririmbyi Meddy bagerageze bayituronderera mu buhinga bw'ivyuma niya biri hafi tuca tuyibereka ariko tugaruke kuri ka karirimbo yego ka pim na Kolly twakwirikiranye imbere yuko dukwirikirana karirimbo ka $10 dusabe mu buhinga bw'ivyuma ko karirimbo ka pim bakadushiremo gato mu kurondera ya ndirimbo ya Uncle Austin badusavye yitwa Closer akarimbo bakaduze gato ya mangira ico ngaruka ko ndababwira kuri no ndirimbo yego ya pim na Kolly batudugirize gato kandundutira vyose menya ko umutima wanje wautwaye wose
nanje menya yuko ndagukunda. Yego babimenye bose. Yego akarimbo kitwa Yego naka Pim ari kumwe na Kolly. N'abaririmbyi bavanye kure cyane, n'abaririmbyi bakunda kuririmba na uturirimbo twose kumbure ni twinshi muzi. Indirimbo ya mbere bakoranye igatuma bamenyekana, igatuma tumenya Kolly, igatuma tumenya Pim, ni indirimbo yitwa Biranduhura. Ndibaza ko mu binga bw'ivyuma iza kuboneka turaza kuyicishako. Indirimbo niyo ya mbere bakoranye, ariko bakodanye n'izindi nyinshi zidafite amasanamu. Pim no rapper wahariya mu Gatumba kwa ba Shadow Nene, kwa ba MB Data, kwa ba no kuvuga Pim no muririmbyi kandi tuvuga ati aramaze imyaka myinshi aririmba kabisa, kuko nka je ndibuka ko Pim namumenye ku ndirimbo yitwa igitari canke inanga. Ni umuntu yamumbwiye Pim rya mbere yari 90 yaravuye mu Gatumba aho bita muri GG production ya ndibaza ko ntihenze, yari studio igishushe cyane mu gukora ibintu vya hip hop, yari studio ikoramwo Kolly the Magic, aho Kolly the Magic ico giha umurape yitwa Wizzy Bro yaririmba umunyagitega, akaririmba nka Lil Wayne ngira muca muvyibuka bariko baradukurikirana bamwibuka. Uyo Wizzy Bro rero yatubwira ati nararonse ubundi mu producteur aje akaze ametriza, niho twaza tuvuga ko ari Kolly the Magic. Kolly akorera mu Gatumba rero muri GG, ari umuhinyanyuza, ariko Kolly kandi Kolly n'umucuraranzi, yaravugije araririmba no muri eglise. Indirimbo turabona ko Biranduhura baciye bayironka, no kuvuga ko tubabwira ukuntu twamenye umuririmbyi yitwa Pim. Aho rero 90 aca aravuga ati Spokes nari umu DJ kera, nitwa nkiri umu DJ numva ntarasura zandatemutse nitwa DJ Spokes, baravyibuka. Aho nca nashu witwa DJ Kikas yanyigishije kugira kugurura virtual DJ, akanyereka gupanga, gutandukanya ama BPM n'ibindi bitandukanye. Hariho abacavuga ati ivyo warabikoze ga Spokes, warabaye mu DJ none wo wavugije he? Ugiye nko muri reka ntitwagire publicité, ariko naho ramvuza muri boîte ijoro ryose Kikasi yahasize abantu bakaryoherwa. Hari ama mix nakoze muri 2012 Marisa n'ibindi ugaca usanga Spokes gusa yaciye agaruka mu muziki. Pim rero 90 faraza arambwira ati umviriza ino ndirimbo DJ Spokes, indirimbo yitwa igitari canke inanga, yari indirimbo ya Pim ari kumwe na Kolly. Yes, reka tubandanye. Yari indirimbo ya Kolly ya Pim ari kumwe na no bita Zipi baririmbana. Reka gato dukurikirane kano karirimbo Biranduhura tuce tugaruka, ariko twibutse ko bariko baradukurikirana aho bari hose, ngo twandikira kuri 75 550 508 bakatubwira aho bari uturirimbo bifuza nabo badutuye. Dukurikirana kano karirimbo Birandura tuce tugaruka tubandanya n'ikiyago cyacu. Biranduhura unamva yuko nawe nkunda, je ndagukunda sinifuza yuko nokubura. My love, my boo, my love. Ayaya, ako karirimbo twakaretse gaire kose kuko nakarimbo karyoshe cyane. Nabonye Nestor mu buhinga bw'ivyuma yinjiye mu mwuka araririmba arasubira, gafise ico kamwibukije kumbure yahora akaririmbira umukunzi wiwe kera. Nakarimbo kitwa Biranduhura ka Kolly na Pim kambere, sakambere bakoranye, ariko nakambere kabo bakoranye gafise amasanamu. Yes, aho rero tubona ko nakaririmbo kuri YouTube gafise ama views 25,170, umva ibihumbi 25, gafise ama like 227 n'ama dislike 9.
yes ariko kari kuri chaîne ya YouTube itari ya Kolly Magic. Kumbure hari kera atarakrea chaîne yiwe ko turabona ko chaîne yiwe y'ubu iriko indirimbo shasha za bararemvye n'izindi zitandukanye. Kolly Magic umuhinyanyuzi wo muri Wana Record ariko kandi akaba n'umuririmbyi akora amahit bamwita kora masheta bamwita shetani akora amahiti. Ego tuca tugaruka rero kuri ka karirimbo kitwa yego. Ariko imbere yuko turabe ko hariho abatwandikiye kumbure kuri 75 550 508 nizere ko muri ko muradukwirikirana muri ego hariho umwe nyene yari yanditse Saline ni nene mu ngagara murashobora kutwereka indirimbo shasha ya Kirikou na Fizzo Binwa ndiri twamaze gusoma buno butumwa kandi twatanze umuco ariko yaciye yandika ati ndababaye kuba idahari ntaco mwoduha ya MB data yitwa ntimukoreko. Ego nibaza ko ejo na nene nibaza ko ejo indirimbo uzoshobora kuyikwirikirana ukuri kwamye. Akaririmbo rero ntimukoreko ka MB data ndazi ko kahari na karirimbo k'umuririmbyi yitwa Sanibi yakoranye na MB data hamwe na na Kingorongoro. Dusabe mu binga bw'ivyuma bakaturondera ariko turabona ko kamaze kuboneka. Murabona ko ino indirimbo muri BTV iyo uri umuririmbyi ukayishikanira kandi nkuno muririmbyi Sanibi ntari ngaha mu Burundi no muririmbyi ari hanze ariko yarakurikije ibisabwa kugira indirimbo yiwe itangure guca kuri televiziyo. Ni indirimbo kandi yari no muri top 10 yatsindiye waweza nubwo itabashije kuba iya mbere ariko irimwe muri top 10. Ni indirimbo muhora mukurikirana gatatu ku munsi kabaye gake mu kiganiro top 10 gica ko 6h30 midi hamwe na 18h. Akaririmbo rero reka tugakurikirane karirimbo nimukoreko Kasanbi ariko umwe na MB data hamwe na Kingorongoro n'abaririmbyi bose bo muri MA. Ni indirimbo isabwe na nene wo mu ngagara tuyikurikirane gatoya. Wauza Kingorongoro na data police na we ingoma numva ribara kandi namwe mushaka gutamba aha mubona niza niyumwana oya ntimukoreko chocolate better than me ntimukoreko my baby my sweet girl ntimukoreko my ntimukoreko ka Sanibi hamwe na MB data na MB data hamwe na Kingorongoro. Nizere ko karyoheye nene mu ngagara nubwo yababaye ko atarosaka akakiriko ariko ejo muzokaronga karirimbo kakiriko kitwa Binwa gashasha ariko umwe na Big Fizzo. Indirimbo ntukoreko turabe kuri YouTube muri kano kanya igeze kuba views bangahe. Ego ni indirimbo yitwa ntukoreko kumbure tugerageze kuyirondera n'abariko baradukwirikirana tugire rimwe tuvuga ati iyi ndirimbo tuyirabe igeze ku ma views angahe gabasha. Ntukoreko igeze ku ma views mufashe abariko abandanze bazi kwandika ningoga banyarutsa mwamaze kubibona gahemwe abariko barankwirikirana. Indirimbo rero imaze ukwezi kumwe hama akaba ari indirimbo igeze ku ma views 13,430 ni kuvuga 13459. Iri muri chaîne yitwa Sanibi AA Music. Ucugira gute sabone utarabigira niko bavuga mbega cyane subscribe. Okay ukajendi ndiko ndabikora mu gifaransa ucubona twa tuntu dutatu bakwereka ukacubona anditse tout twadukengeri dutatu ako hejuru kanditse tout ukaca rero ugira kugira uzozura ronka ama notification yose uko uno muririmbyi Sanibi aririmbye asoye gishasha arashobora kuca urashobora kuca
uronka aho nyene uba mu bambere kuko wagize subscriber. Murashobora no kuca muri aba description muka gira commentaire nyako karirimbo kitwa ntimukoreko. Dusabe mu winga bw'ivimo bakadusubirize ko gatoyi tuce tugaruka dusoma ubundi butumwa canke tubandanye niki yago caca. Ariko tubibutse ko kino ari ikiganiro Be Live Show mwama mukurikirana imisi yose ya mbere gushika ku ya gatanu. Ni ikiganiro mukurikirana muciye kuri mbonesha kure yanyu BTV. Imbonesha kure no kuvuga irabona kure vy'ukuri kuko ni ngaha mu gisagara mu Burundi bwose no muri Afrika. Umudukurikirana kuri 106 abafise antenne terrestre, abafise antenne parabole ni kuri chaîne 781. Nibaza ko nibishasha ku bakunzi ba BTV Burundi, aho rero dusaba ko nk'ababa bariko dukurikirana aho baba bari hose yaba mu Burundi canke hanze y'u Burundi batwandikire. Ni 75 kuri hanze y'u Burundi ucutanguza plus 257 75 550 508. Twebwe tuca tusoma ubutumwa bushitse aho nyene kandi tuca tubusoma kandi nivyo musavye tuca tubikora. Nk'uyu unyaciye avuga ati hello ngo ntimwampaye akaririmbo nasavye. Yadusavye akaririmbo kitwa Closer ka Uncle Austin. Sinzi ko mu winga bw'ivyuma ku karirimbo boba bakaronse tuca tukabashiriramo mu kanya. Ego Abdalla murakoze kutwibutsa. Nibaza ko akaririmbo niba kaba gahari turaza kukabashikiriza, ariko nikaba kandi kasohotse inyuma y'igihe twatanga itangazo ry'uko umuririmbyi wese n'indirimbo yose tegereza guca kuri BTV aruko nyeneyo yayishikanye. No kuvuga ako karirimbo muhava mutaka ronka. Ntumukoreko gatoyi tumira tuce tugaruka tubandanye n'ikiyago cacu cuno musi. Wose Kirikou na data police na way ingoma numva ribara kandi namwe mushaka gutamba aha mubona niza niyungana oya ntimukoreko chocolate better than them ntimukoreko my baby my sweetie girl ntimukoreko ntimukoreko. Nibaza ko akarimbo kabaryoheye ko muririmbyi yitwa Sunny B. Ni umuririmbyi ari hajya mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka tugaruza amate niko babivuga. Akaji kaca kagaruka kari gashasha. Nka kino gikombe rero nkuko mubibona, sinzi ko mubibona neza ariko kirika gafoto ka Spox amacanditse ko BTV. Nitubabwira aho cakorewe kuko twarabarishe ntibaduhaye ama sponsor, ariko ico twashaka kubwira kino ni ikiganiro gishobora kubaha amahigwe yo kumenyekanisha, akanya ko kumenyekanisha ivyo mukora vyose. No kuvuga ucuruza impuzu, ofisi magazine, ofisi ishiramwe rikura rino bino bikombe, urakeneye ko benshi babimenya. Urashobora kubizana ubicishije kuri BTV, ukabibwi tukaguha akanya hano canke tukakuvuga ugasanga uramenyekanye. Hama namwe mugaterera BTV kuko ni televiziyo commercial. Nariko ndavuga rero kino gikombe ino foto iriko ni ya Spox. Urumva Spox mbe tuvuge ko ariko arigirira pib oya canke tuvuge ko ari umukongomani nka babandi bavuga Arsene Bucuti PPF yiwe. Tubatumire kandi ko uno musi muza gukurikirana ikiganiro PPF show ni guhera 21h30 gushika 22h. Ni ikiganiro PPF show twakoranye na Arsene Bucuti. Yaravuze akantu ngo ndamubaje ati ni giki kweri bakunda kukwenda ko Arsene Bucuti. Yavuze ati je abantu benshi bibaza ko ndi umukongomani. Ati gute? Ngo kubera nkunda kwiyerekana
ngo je gusa ngo ego basinda umukongomani ngo siniyemera ko ndumukongomani ndakunda iyo ndiko ndanywa ngo mbe ndi entouré n'abantu muraza kubikurikirana mu kiganiro canke mwarabikurikiranye ku munsi wa kabiri mu kiganiro PPF show turako turavuga rero ko ino foto iriko ngaha ya Spox turashobora kuyikurako tugashirako iyindi foto yishira hamwe kanaka hama ahanditse BTV tukaca twandika ishira hamwe tukaca tuza turabivuga hama nk'uwadushiriyemwo kano kanyobwa akaba kumbure akorera kano tuvuge ko twagakuguriye ahantu tutarinze kuvuga nko mwishira hamwe nkaya uratse ko habaho ibintu ngo cafe kwa tuyite cafe BTV turafise cafe BTV ajya muri ville murashaka kuza mu kanywa kayi iki okay rero ako kayi nakaguriye hari ari kigikombe kiriko kumbure ishira hamwe kanaka no kuvuga fasha umwanya w'umunota umwe kavuga ati ndabinyoye mu kiganiro kimvuga ati kano kayi kararyoshe gakorerwa muri cafe BTV iri ahanana urumva cafe BTV yarishamera muri BTV ama kino gikombe naco cakozwe na naka abanyene mubona iyi logo n'aba partenaire ba BTV nibaza ko ikiganiro kica gihera hari umuntu avuga ati reka nje kugura ako kayi ariko nanje ndakeneye ca gikombe Spox yari karanyweramo ukaca usanga ibintu biragenze neza cyane BTV irateye imbere nawe urateye imbere mu vyo ukora hari uwanyambitse kumbure ndi ngaha nindi sindamuvuga kuko nararisha ariko kumbure ya nka kumwe Oscar igira kubigira Oscar Fashion akazana mahera tukaye akatwambika tukabegwa turi kumwe na Monkenzi so turakeneye rero Oscar azanandi mahera nabandi ba Oscar ni benshi bakorera tubamenyekanishirize ivyo bakora amashop yabo nibindi bitandukanye akayembo twako turakurikirana kitwa numukoreko nakumuririmvye twa Sanibi yaririmbanye na MB Data ari kumwe na Kingorongoro na karimbo kamaze ukwezi gafise 13,000 views ariko uno muririmvye si mushasha arafisa kandi karimbo ka maze amezi 10 kageze ku ma views 228 na karirimbo kitwa Unama yakoranye na Kirikou tugakurikirane gatoya na karimbo ka Sanibi yakoranye na Kirikou na karirimbo kamaze amezi 10 nkuko twabibabwiye akaririmbo rero nibaze ko kabaryoheye ariko kandi mu binga by'ivyuma bamaze kumbwira ko akaririmbo ka Closer kari kasabwe n'uwitwa Abdallah Closer ka Ankostin kamaze kuboneka yes tugomba tugakurikirane kandi twizera ko mu binga by'ivyuma tubasaba nyene ko boturondera nako karirimbo ka Binuwa ka Kirikou kasohotse no musina kamaze amasaha 20 niba ntiheze kasohotse ejo nakumuririmbyi Kirikou ariko mwe dusabe nako nyene bakarondere uratse ubuhinga bwateye imbere nakanya gato ni nakaravyo niko bavyita kugira kino kiganiro kize guhera twamuryoheye nene yariko yakadusavye kenshi hama ikikorwa kikaba gisigaye kuri banyene ko bazagu kugira bakurikize ivyo bisabwa na BTV kugira karimbo kabo kabandanye guca kuri BTV yes akarimbo ni Closer ka Ankostin tugakuriki Closer twari duhejeje gukirikirana ka Ankostin ariko twabonyemwo Medi turabonamwo na bamwita gute umuririmbyi twa Ivambo Havane ego twari twasavye ko baturonderera akaririmbo Binuwa ka Kirikou kugira tuze kusozera kino kiganiro cacu kabonetse nibaza ko kaza kuboneka mu kanya ariko hariho uciya twandikira ni nene nyine avuze ati hello BTV encore ndabona muri ko mukora umuti nongera gusaba iyindi yitwa Dede ya Davis
ego cyane turiko dukora umuti turaza gushikiriza akarimbo kitwa Binua ariko Dede ya Davis irahari nibazi ko muhinga bw'ivyuma boca bayidushira ku bunyene kugira ikuryohere wewe nene no musi watsinze amatora watwandikiye kenshi nene mu ngagara ya hama tuce tubandanya indirimbo Dede ya Davis bayituronderere mu buhinga bw'ivyuma hama tuce tugaruka yamaze kuboneka reka tuyikurikirane kumbure tuca dukurikirana niya Binua izoba yabonetse hama twakire mugenzi wacu Mika Hakizimana adushikiriza amakuru yadutororokanije hama tuce dusozera n'ikiganiro azoba ari igihe cy'isaha 11 ku kadomo ariko dusabe ko abariko baratwandikira abariko baradukurikirana mugerageze kutwandikira aho muri hose ni 75 550 508 turaza no kugurura umurongo kumbure ubuvyifuza aduhamagare ego ni akaririmbo kitwa yes tukakurikirane gatoya Ongoro ya dede ingwera mugenyine denyine hold me now, I wanna feel your hands on my body. Someone's getting lucky tonight. Feels so good when touching my body, my body. Ego cyane twari twababwiye ko tuza kuba dufise umutumire yitwa Mika Hakizimana reka mbanze ndamuikaze Mika karibu. Murakoze kunyakira ndamutse abariko baradukurikirana bari mu mpande zitandukanye zigize kino gihugu cyacu Burundi abari Ngozi abari mu Kayanzi Muramvye Gitega n'ahandi henshi Bubanza n'ahandi rero niyo mpamvu dutegerezwa kubaramutsa ntibagiye kuramutsa abagenzi bacu dusangiye novuga ngo akazi canke umuryango w'abamenyesha makuru n'abandi bose bariko baradukurikirana naze ko twebwe tutagira imbibe ndetse ndamutsa n'abarundi bari mu mahanga mvuze mu bihugu bitandukanye biringa muri Afrika uraze kuva ku munsi wa mbere ko twaguye imbibe tukaba dushika ahatandukanye rero murakoze cyane kunyakira mbonera hano kwakira abo bantu bariko baradukurikirana murakoze cyane akaririmbo bari bajeje akarimbo twakiriko na karirimbo kitwa Hold Me Now nakaririmbo ko muririmvyi kazi yitwa Eritina da Queen nakaririmbo karonse ikibanza ca kabiri karonse ikibanza ca gatatu muri top 10 ariko ubu gafise ikibanza ca kabiri bivuye ko waronse ikibanza ca kabiri atashizaho ntayishira ego aridoga kumbure yerekana aravuga n'ibindi bitari vyiza ariko mu vyo yisabiye yaravuze ati ibi bintu ntavyo nemera sinzosubira kubijambo ego kandi umuntu ego kandi urumva yavyikuye Eritina caraduga n'abandi bose baca baraduga basi bande ariko rero Eritina arabikwiye niba ntihenze yarayabaye wa gatatu buke yaciye abo wa mbere kwindi Samirizi Samirizi Buja FM aho nawe nyene bahora bagira umuririmbyi w'ukwezi kiryoshe nuko wa wundi nyene kumbure aba basa n'ibitwavuze nabo nyene barimwo nabo barafite ikibanza baronse nuko reko indirimbo yuwo nyene kumbure yidoza akavuga ko twamurenganije nawe nyene yararimwo ariko kandi gitangaje yaridoze no ngaho yaciye asubira kandi aravuga ayandi majambo kuri iyo Samirizi nyene nukuvuga yifatiye mu gahanga Isamirizi hamwe ni na televiziyo ariko kandi nibaza ko ivyo tuto bitakumwanya cyane aho rero tuvuga ko Eritina da Queen indirimbo yitwa Hold Me Now ni indirimbo imaze igihe kuri YouTube c'ukwezi ubu yo bikwezi ino ndirimbo rero irarenze reka gato ndababwira amateka yayo niyo muririmbyikazi yitwa Eritina da Queen w'umurundi kaza asanzwe aba mu gihugu ca Uganda aho Eritina da Queen yaramaze igihe kinini mu gacerere hama Eritina da Queen
yaramaze imisi ngirabona iyi kampanye bita fyondera ya YouTube aho tuvuga ati ntidufise ryari tuzobona ko umuririmbyi cyangwa umuririmvyikazi wo mu Burundi asohoye indirimbo ikundwe yongera ije ironke n'umuriyoni basi ku munsi canke ku kwezi nkuko tubibona indirimbo rero ni indirimbo yavuzgishije abantu benshi aho yaduze cyane kuri uno munsi ifise abantu ibihumba majana indwi na 11 nabyo byaduze mu kwezi kumwe nukuvuga indirimbo yagiye kuri YouTube le 25 avril 2020 ubu turi tariki zingahe turi lo 4 namba ntihenze ni lo 4 nukuvuga indirimbo irafise imisi y'ukwezi nukuvuga imaze rero kurabwa n'abantu 711 ntimwibaze ngo turiko turababesha muri kano kanya bariko radukirikirana muca mujako kuri YouTube mukabikwirikirana mukabyibonera ni Iritina da Queen rero afisa ama like 5,800 dislike amajana 6 hama n'amakomantere angahe gabasha n'amakomantere amajana 208 indirimbo rero yabaye ya kabiri kandi indirimbo ikwije ibisabwa n'amategeko kugira ice kuri BTV nkuko yagiye no muri top jewe nabaye umutumire mu kiganiro cawe nariko nari hafi yawe nariko ndabona utuntu uri kurihereza sinzi nanje ko nsomya ko kugira ngo ibintu bifate inzira aciye ndabira nika bakurabi ngo reka ndashaka ndaguhe wonsomya kugira ngo ufise gute urumva umushitsi ategezwa kuzimana wewe no umushitsi nga hama wewe wengira ntunyicaye usanga unywa akayoga oya jewe kuva mu buzima bwanje kuva mvuka sindashira ikitwa inzoga unywa iki none ako kayi ndashobora kukanwa ntangora sawa mbega none ngaho uri kuranwa uriko wihereza gakineza na neza nabivuze ko ari akayi no hava unyagiriza ibitari turabona ko David nawe hari ariko arihereza kandi kana ariko je ndiko nywa akayi je nabonye ibintu sinzi ko ari icayi mbega ubona bisa gute jewe ariko nibihumura nk'icayi cyangwa nibimota cyo kimwe n'icayi twahora tuzi akibasi ubona bisa gute oya ibintu by'amabara bye birangora cyane sinzi amazi bisa nako kabisa n'icayi kujya kunyene yego nabonye biba bivana n'ukuntu umuntu akoroga icayi ariko ico cayi si icayi novuga ngo cakindi tuzi kindi nikorwa nawe mashiramo ya tizana ariko wo havutuma kumbure ngira publicity kandi burya naka kayi karafisa aho gahungurirwa turazi ko hari icayi c'u Burundi turazi ko hari ikawa y'u Burundi ya mbere kwisi yose yego turazi ko hari icayi ca OTB sindi ko ndayigirira barashobora kuca baza rero ntaco vraiment kandi turazi ko bishoboka n'imiryango iruguruye kuri OTB kumbure n'ayandi mashiramo ariko kano nakayi gahingurirwa aho bita muri Karire product ku mufasoni wa Ngabo Leonce umuririmbyi mbega yemwe murazi bamwita Karire kumutambukanye wiwe igihe nakoresha PPF Ngabo Leonce urazi ko Ngabo Leonce arafite indirimbo yitwa Karire Kinyana urumva naje utembito none bari kumwe ntibari kumwe kandi indirimbo imaze imyaka myinshi kandi bobo ni vuba nta myaka 5 irahera bubaka yaratubwiye vyinshi murashaka kuja kuri YouTube mugakwirikirana ariko yaratubwiye historique ati unye twahuye inyuma y'imyaka ntwaye umuntu yitwa Karire nyene naririmbiye iraryoshe Karire rero muhora mumubona yabakomunesha kure y'igihugu nkuru n'ahandi atandukanye yitwa Karire Kinyana Jeanette ni wa undi yaha agashimwe cyangwa yemerera Edeni Banga amasabuni n'amavuta yo kwisi umwaka wose hama afanza office hariya ico bita sinzi ko murabona muri kuri Moso ahantu handitse Avenue Mugamba ahantu bavuga ngo dusezerere malaria dusezerere malaria urumva rero ugishika wo bavuze ndaguhe kugishika aho hantu akagatizane niko bakuzimana kubuntu
igikombe kimwe ushoboye bibiri bitatu bine ariko ngaho hantu hakorerwa twinshi ni ukuvuga hariho izitizani nyene uciguruka yitwara iwawe canke ukabaza n'ibindi ariko tuca reka tugeze ngaho kuko hama ariko nca mboneraho kuramutsa Mutamangabo Leonce ntego turamuramutsa n'uwo twubaha yaboneye izuba benshi cyane ubwango mu muziki uraze ko muri ndamutse na excellent mubona umuyobozi wa radio ririmba FM kubera ko aho hantu dukunda kuhahurira yaje kubaka canke gufungura kuko niho je mfungura ndabona ko menga biragutemba neza ivyo ufungura kandi benshi baca bibaza ngo vyibushe kubera ibinyama ariko nta binyama njye urambona ndiko nginyama je birabana hajya ndiye ngifi ifi kuko none aho ivyo bintu ufungura n'inyabaki biba biri mwiki kugira ngo nganuko kuri karire reka kandi tuce dutandukira ku vyakuzanye tureke karire ariko kuri karire product aho hanze tusezere malaria harabaho two kurya benshi bahora babibona no kuvuga utwo kurya tutagira amavuta tutagira umunyu utwo kurya kavukire urashaka kuhasanga ikijumbo kitagira kidatonoye bimwe c'amagara by'amashishwa urashaka kuhasanga intete urashaka kuhasanga imisoma canke umuceri utafite amavuta urashaka kuhasanga ikigabasha umva n'amafyiru amateke umva byabiri vya kera bifise akamaro bimwe tuzi ko dusanga ngo kuri mize ariko nta gasongo uhasanga canke akago uhasanga icayi tizani Mika turaguha ikaze kandi ego murakoze cyane ndumvise ibitari bike mpamagarira n'abariko baradukurikirana novuga kenshi ndakunda kuvuga irino jambo ngo abashoramari bafise ibyo abashoramari cyangwa abafise ibyo bahanisha ibyo badanaza n'ibindi kugira ngo bashike hano kuri BTV kugira ngo tubashe kugira publicité cyangwa kumenyekanisha ibikurikira ibyo bakora n'ibindi rero mu byanzanye harimo amakuru atari make biri ariko aravugwa hirya no hino mugabo imbere yuko tubanza kuvuga amakuru n'ibindi byinshi turabanza muri entertainment mu muziki na cyane turabona ino ndirimbo shasha ya Band Boy yitwa Binua ni indirimbo ya Kirikou ariko mwe turabona mutima na CEO Big Fizzo ndabona mutima comedy ni were yari karagida bariko bagize bariko baratamba n'ibindi yakarera akavideo kagitangura ngo hari byaza kuvuga urumva n'umukomedie nyene kugira ngo aryoshe video mugabo ntibiratangura neza na neza video rero biraboneka ko ino ndirimbo niho yarayisohotse 18 niho yagiye ko cankwe igihe cy'isaha 12 niho yagiye ko ku munsi weju uheze wa gatatu rero bibonekana ko ino ndirimbo ifise ubutumwa kanaka bashatse kubwira cyangwa bashatse kunezeza bariko baradukurikirana na cyane urazi ko ino label cyangwa ino Band Boy bafise abaririmbyi batari bake kandi bagenda mumenga basohora indirimbo uko bagenda wewe mwarageze kugirana ikiganiro muri PPF show na CEO cyangwa na Big Fizzo yavuze ibitari bike byerekanye n'umuziki na Kirikou twaragiranye PPF show avuga ukuntu yabaye mwibarabara yavuye ijya my story yarigeze je kubimbwira kera muri PPF show yego bibonekana rero ko ni bamwe bariko barakora mu muziki mu kiganiro giheruka warigeze kuvuga abaririmbyi amarebo atandukanye afashe mu mugongo abaririmbyi ariko turiko ntago ciriyemo Mika hari umuntu yari yasavye akano karimbo yitwa Nene mu Ngagara kandi ngira turiko turabicisha amajambo duse kwanza mu binga bw'ivyuma bakaduze gatoyi ako karirimbo hama tuce tugaruka yego n'ubutumwa tuzakwerekeza ku muryango wa Band Boy kugira ngo bahishikira hano muri BTV kugira ngo bibandanye bifata inzira reka Binua tuca tugaruka fanya kama unashika vidole vya miguu inua kiuno kaza miguu inua mgongo fanya kama uko shambani na ng'oa vitunguu ina maneno kichuguu inua mgongo Binua mgongo ni Kirikou hamwe na Big Fizzo nibaza ko biraryoshe gukorana na CEO ikintu kimwe kihari nuko Kirikou amaze imisagira
post imbere yo kwino ndirimbo isohoka ariko twari yumvise mu biteramo bagiye baracamwo Ingozi Gitega barayiririmba kandi indirimbo yari imaze kumenyekana cyo kimwe niyitwa Kokota nubwo zitari bwasohoka yes rero navuga ati yaragize post aravuga ati jewe ndibuka yarashize post Kirikou arerekana Fizzo nawe ako iyo post warayibonye nariciye ko ndabona yes yerekanye ifoto ya Fizzo yambaye akavesti hama Kirikou yatanze nyambara ijana nita nyambara amajana 3 kubagira montage ya Photoshop kugira bamukorere montage bamushire hafi ya Fizzo kandi bace bamuyambika ikoti hama ngo acavuga ati rero aha hari amajana 3 sinda yaririre ariko uno munsi turicarana nari sinanzi ko twosoranye nta ndoto nari mfise no kuvuga rero nabandi baririmbye bamaze gutera imbere nibagira uko bafate batoyi babo babateza imbere mugabo ubutumwa twe tugenekereza kuri bano bashinga ntaye cyangwa bano basore bivana no kuntu bavyumva nuko ino ndirimbo itegerezwa nyambari usanzwe hagarikiye umufasoni wa Big Fizzo akishikira cyangwa Kirikou nyene akishikira hano akuzuza vya bindi kujya nyene bikafata inzira kugira ngo tubandanye abanywanyi akaja no muri top 10 kumbure kagatsinda cyane ntigatsinda yego rero tubandanije mu by'umuziki turabona ico bitwa aba event iri kirategurwa izoba lo 14 cyangwa itarike 14 z'ukwezi kwa kwa gatandatu muri uno mwaka nyene bagiye urabona ko muri gospel naho baragira gutya bakagutegura ibi nabiriya ariko sino bitebako cyane ndaza kugaruka kuri no mugwi God Believers aho naho zoba wibereye hano muri no event rero mbandanije canja mu novuga ngo mu mahanga cyangwa muri ko biravugwa hari umwirabure yishwe n'umupolisi mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umwirabure yitwa G.Floyd ni byinshi byagiye biravugwa kuri no mwirabure byinshi berekana mbega birabure bari ibijanye n'ukuntu ari bo bafatwa cyane kuruta abazungu ukamenga nibo bakora amakosa cyane mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero abatari bake byavugishije abatari bake biravugisha Obama yasanzwe arongoye kijya gihugu yahoze arongoye kijya gihugu kandi n'umunyafrika ndibuka twari igihugu donc bavuga black ndavyibagiye haro nabana bamwe bari bavutse baca babita Obama donc my president Black ni ba Young Joe abari kumwe na Jay-Z ni indirimbo yakunzwe cyane abatari bake abanyafrika babanware urumva barashi bavuga ati twari dufite indoto ko umunyafrika uwo nawe ni ngo numukozi w'Imana yabihishuriye aravuga ati je ndafise indoto kino gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kizotwagwa n'umwirabure rero indoto zaracankwe iyerekwa ryarabaye ivyo ntitworinda kubigarukako ariko Obama yaragize icavuga kuri no hohoterwa ry'ikiremwa novuga umuntu w'umunware rero n'umupfasoni wa George yaragize icavuga imbere y'abantu benshi cyane aravuga ati je nk'insavye novuga ngo ubutabera cyangwe justice cyangwe novuga ngo ubutungane bukore kuko bagirageje kuraba amasanamu yafashwe na kamera zo ku mabarabara ziko ni sanamu yafashwe n'umuntu yari kararengana byaragaragaye neza yuko uwo mu George atigeze agwanya abapolisi rero bigaragara yuko byarumva umupolisi ugaranwe ahaba nibindi bitera imidugarara mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umukuru w'igihugu muri iyo misi heze baramuteye muri Maison Blanche aho bamuhungisha mu nzu iyo mukuzi murumva byafashe umwanya munini nivyo rero biriko biravugwa na cyane ikindi naco nuko no mugwiza tunga Bill Gates yagize icavuga aho hari hageze imisi havugwa ibitari bike uramfasha kundabira umwanya tusigaje iminota 3 ego Bill Gates rero yagize icavuga aravuga ati ibiriko biravugwa haba kuri jewe kuvijanye na coronavirus
imisi no bamenyesha ko inkino zahagaritswe cyangwa izino nkino zahora ziba muri ahatandukanye na cyane muri Europe hariho ko novuga ngo ubufasha bwatangwa kugira ngo abana bakingirwe izincanco n'ibindi ariko Bill Gates yagize icavuga aravuga ngo abantu bo kwirinda cyane kumviriza ibihuha bimvugwa ko ndetse n'ibihuha bivugwa ku byerekeranye n'iki na kino kiza COVID-19 ngaruka rero muri sport Laliga twarakiriye abantu bo muri Star Times ngaha baravuga ibitari bike inkino ko zigiye gutangura zatanguye kuri uwa gatandatu agiye kuba inkino abatari bakire baratangwa kwijijanya imitima ati mbega Laliga izotwaranda igikombe ca Laliga kigizotwaranda urabona ino ntuze abantu bagerageje gucapa n'uyundi muri Real Madrid sindamubona neza ariko yitwa nde barashobora kutubwira ariko jewe metriza cyane ni Messi siko mfana equipe Barcelona ariko je nk'ivy'imipira vraiment aho onye mu mupira ucuja kwa Niki cyangwe Prosperi David cyangwe Elvis Radukunda nibo baca babibona neza uno mu ariko ngerageje kuraba no mu ndamuza ariko izina giwe riranyeshashe gato ariko baravuga rero abantu batari bakenti mbega Laliga izotwarande bizogenda gute niki reka turindire ico inkino zizoduha kuko rukino ni minota 99 cyangwa bakongera bivanye nuko biba bimeze rero yaraye makuru ikaravugwa hirya no hino ndetse ndagushimira Sports ego ndagushimiye cyane mikashimira n'abariko baradukurikirana ariko turabona ko hari ubutumwa bwishi tutasomye mutwihanganire hari wagarutse avuga ngo niba kanyaka hari muduhe ntawo musimbura ya Medumu uyo numwe yasaba kakaririmbo ka Costin Abdallah ariko Abdallah uri murundi kwere ko usaba indirimbo zibiri z'abanyamahanga undi yavuze ati Sports ibintu ndabona Sports ibintu ndabona nubuki gumuduha bikunze na kapa ya Emerson ukadu tuzogaruka twiba murakoze cyane ababanye natwe dushimire na story ya munga bw'ivyuma kino ganiro abatagikurikiranye barashaka gukurikirana saa 6 z'ijoro gushika saa 8 z'ijoro na hejo aho muzoba muri kumwe na mugenzi wanje DJ Rafa akaririmbo ni waweza kabaya ku kwezi niko dusozereye ko ciao bye bye wapasua njia pasipokuwa na njia wewe watosha